igikorwa kinini ariko harimo no gusenga Imana yakoze n'ibiriya n'ibindi zogenda bikora si ubwa mbere ninjiye mu bikorwa ariko ibi biraremereye bizigira yuko abatari bakeya turi kumwe bizogenda bigenda neza kuko byahora bigenda. Egome waserukiye leta y'u Burundi yarumikanwe ubutumwa bw'umukuru w'igihugu yavuze yuko murongora neza ushoka Imana maze ntimubigishe iby'umutima gusa ariko bashikane ku iterambere. Mbega mugiye kubikorera ute muri rusange? Mu by'umutima tuzobandanya ngo twariko n'iby'iterambere tuzobibandanya kuko biba bigezweho turavugana na leta naho n'iby'amabarabara hajya twarafashije ubu tugeze mu by'amashuri koko nabyo nyine biriko birakorwa hariho n'ishuri yindi twatanguje ngaha kuko bamwe bahora bagenda nk'inyamugari i Bururi abana batoya b'inzoya none twagitanguje ngaha ubu nyene kuwa mbere y'ibyo kitabo. Egome muhawe mutorewe ayo mabanga mashasha mu gihe haravugwa ko hoba hari kutumvikana mu mashengero ya Pentecote. Mbega hari icyo mugiye kubifasha ko canke mwogira icyo mubivuze? Iyo turasenga Imana twariko turabisengera kuko natwe mu bisanzwe ntibyadushimishije n'uru rubanza tuba turi kumwe ariko hagiye haca byinshi hamwe no gusenga Imana nabo twegerana. Hejo nziga ko nzobonana n'umushikiranganji n'umwe mu bo baharura ko tuba turongoye bw'akarorero bijya bikorwa bya sekere. Ibyo rero niho nziga ko tuzovugana ariko turafite ibyo tubona aho byagoraniye ubyemera nibaza ko ibyo bizo bikagenda neza rwose. Kuko ishengero uvyara ni Swede hama rero baranatumye batashoboye kuvuga mugabo twizira yuko izo rwanda bakemura. Murakoze namwe.